oh, oh, oh. Sparging International. Kubibwira abandi ni wo muti ushika. Awibi no mu Sparging International. Ushore mu mutahe wunguke, dutegure kazoza ku miryango yacu ishime. Ukiregukena ugire n'amahirwe yo kubaho neza. Ukiregukena ugire n'amahirwe yo kubaho neza. Uri muri Sparging ugira amagara meza, uronka n'ingaburo zuzuza umubiri wawe. Ugira imbaraga uri mu Sparging, irakundinda bishoboka, iragira gutuza mu buzima, utegura kazoza k'umuryango wawe. Unezere bimadirenze, ubakizigenza mu buzima, dutumiye mwese hano muri Sparging. Ubutaraza yarahombye rwose, ndawundi mwanya ni ubu nyene, gutegure kazoza k'umuryango biraturindiriye. Jewe
Paging International. Wari ubizi ko ushobora kuba millionaire muri Paging International mu gihe gito. Paging. Paging. Iyi ni iyo bita Little Cafe. Babantu rero hariya mu rugo byawe babazaniye abantu bagomba gudetoxa. Hari abantu usanga vraiment no kuja kuri toilette usanga agenda rimwe kubusa haje ubugwaye kuvuga ibyo ufise ibyo urya ibisohoka ngaha. Iyi ni detoxification irakuvugura ibintu byakuca bwose bikavana. Iyi nayo irazibura. Iyi ni nititeke iragutekenika umubiri indwara zikomakomeye yamitsi y'amaguru y'umugongo ikagutekenika. Urumva ko ari bakagutekenika iragutekenika ugasigara ukomeye wa mugongo ugenda wunamye. Aka nako ni nitiribe. Urabona ukuntu gasa aka karimo n'ibindi bintu n'ubwiza burimo ngaha. Eka madamu ariwe wakoresheje injebe yego murazi imyaka mfise ntabwo program madamu nawe mirongo myinshi. madamu nawe urabona kumengo madamu asigaye byabikora byananiranye za diabete asima ibigongo ibintu byose bigize poto. Mbere banazongeyemo n'izindi ingredient nyinshi zitahora kugira zishushize gukomera. Abantu bahora bakira kandi batana ubu nabongereje si bintu. Expaging. Move your future. Expaging. Move your future. Expaging. Good, merci. Bonjour, chers amis membres de Paging International. Za produit twari tuyindiriye izi zaje. Ubu yemwe kubona nasohotse. Ni amagara kagira igiciro izi produit zifashe usubira kuba umujene naje ugatera ibuye karisama. Rero ndabakanguriye mwese ko muza muri Paging unagura amagara yanyu. Hanyuma harimo na business ishoramari n'imitahe bimwe biga barigisha muri banko bunde makaribese. Mu mwaka uzatutangura kurya amafaranga y'inyungu karibu insiguro zikwiye uzozironka muhageze. Urakoze. Mwaramutse mwese cyangwa mwiriwe. Ngira ibi murabibona aya maproduit rero ararenze. Reka nanjye ndabatumiriye kuza muri Paging International muzokwibonera ibyiza by'izi muzeye kuko igihe urwaye bajya bafata amainsuline buri munsi udushinge ibiki ababyibushe abarwaye sciatique n'izindi. Hari indi produit batampaye ngaha ni nitribe nitricafe na nitriteke. Hari itarimo ngaha yitwa nitriteke mwayibonye. Hariho nitriteke hakaba nitride yego hakaba nitribe hakaba na nitricafe. Iyi kubatama rero nikindi kibazo ariko ushaka kubimenya kaze muri Paging International. Turi muri Excellence House ni muri floor ya 4 nimero beziriko nimero 14. Ushaka kubimenya wese kaze. Murabibona bimuhezagirwe mwese. Ego murabona ko jewe bazimpaye ahaca ngenda kandi mutibagirwa kugira sabone na BOX. Bayibonye
ego mutibagirwa rero kugira sabone murakoze mwiza isabukuru 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 itariki 28 z'uku kwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo ku munsi wa Mungu niho tugiye guhimbaza isabukuru idasanzwe y'umwaka umwe urangiye Xpaging itangwe gukorera hano ku butaka bw'u Burundi. Nuzucikwe n'aya mahigwe yo kwigira hamwe no kurabira hamwe ibyaranguwe mu mwaka uheze no kwibonera inumbero ya Xpaging mu myaka iri imbere. Murahawe ikaze rero mwese atawusigaye inyuma n'ibirori bizohuriramwo abanyamuryango, indongozi, abafatanyabikorwa hamwe n'abatumire badasanzwe kugira basangire intsinzi n'ivyizigiro vyejo hazaza. Tuba dufise abashitsi batandukanye na cyane cyane umu ambassadeur asanzwe arongoye Xpaging ano muri Afrika ariwe Alex Katende Katamba ari kumwe na Top One Burundi ariwe Clebo Izodukiza. Bizobera he rero muri Avenue du Large mu Kinindo kuri sare ya Kings Conference Center bikazotangura igihe cy'isaha 8 z'umuhingamo. Tegura umuryango wawe, inshuti zawe nabo mukorana muze twese hamwe duhimbaze umwaka umwe wo kwiyemeza, umwaka umwe w'iterambere, umwaka umwe w'ingaruka nziza mu buzima. Turindiriye kubonana hamwe kuwa 28 ruheshi uyu mwaka turimo muri Kings Conference Center mu Kinindo kugira ngo kubake kazoza keza hamwe na Xpaging Move Your Future. Xpaging Golden brown. Wonderful. Brown. Yeah. That is a flag. Michael.